Mwibaza yuko ico cegeranyo kimaze gutangwa wona gomba leta y'u Burundi kemeza yuko habaye ihonyabwoko, mwibaza yuko vya bindi vyama bisabwa yuko hoba ukubariza ivy'ibitigiri mu vy'intwaro, wibaza yuko bizoba bigifise ishingiro, wibaza yuko ikibanza c'umuntu yakoze ihonyabwoko ari ugusubira mu butegetsi? Wakoze ihonyabwoko sindavyibaza, sinzi ko bimvira ubwoko canke bimvira abantu. Abantu nk'ibyo bya 72 ubaharuye abasigaye nta na 10 basigaye, mugabo wimvira ubwoko byoshoboka. Ariko kandi nimba nta na 10 basigaye, hari numwe yigeze afatwa ngo abihanirwe? Nta numwe yigeze afatwa. Ivyo ntimubona yuko bishobora gusubira gutegura irindi honyabwoko mu gihe bitoba bihanywe? Kuko turibuka yuko mu twimeje amatora muri 2015 mwageze gusohora urwandiko mu rushikiriza ntuzenya wa Secrétaire Général wa Nations Unies muvuga yuko mu Burundi hashobora kuba ivyaha vy'ihonyabwoko hamwe batokinga. Mwaye mufatiye kuki? Twavuze tuti aya masezerano yashakazimangana kandi hariho ibintu twabonye byatumye abantu bicana uko nyene. Kuko igihe twari Arusha burya abahutu bavuga ihonyabwoko n'abatutsi bakavuga ihonyabwoko. Na abatutsi nabo bavuga ihonyabwoko ryabaye mu mwaka uyo. Numva bavuga ngo 93 sinzi ko ari byo twatari byo ivyo tuzobibazo bya mugwi. Mu 93 mwatsinze amatora bica president bakurikiza ko nabamufasha bose, abanyagihugu baratarika bamwe baja mu makambi y'impunzi. Twagiye tubona yuko nabagize ngo barahunze mu bwoko bw'abatutsi bari bafise amakambi ya gisirikare yarabakingiye. Uyu munsi ko tuzi ntuzenya mu bisanzwe ihonyabwoko ritegurwa na leta dukurikije amasezerano ntuza convention igen yo mu 1948 bavuga yuko leta ritegura ihonyabwoko. Leonce Ngendakumana wari mu mugambwe ntuzenya Frodedu, tubwiye yuko mu ntuzenya mu mugambwe Frodedu mwaragize ico ciyumviro cyo kuvuga muti mutegura ihonyabwoko ku batutsi mu gihe deja n'uwari kutanga iyo commandement yuko igihonyabwoko riba yahejeje kugandagurwa n'abamufasha bose. Navyo twari kuwaka kuko kuva dushinga Frodedu twavuga tuti no mu mategeko yiwacu twe twarabishizemo ngenderwa yuko abantu bose bagezwa kuba baragize ihonyabwoko badashobora kuja mu mugambwe sabanya Frodedu, baranatwangira yuko twemererwa tutagikuyemo. Turemera turagikuramo mugabo tutacemera. None wumva twebwe two kwemera ikintu nk'ico ko cyo kitobaho? None iyo muce musanga mwisanga hamwe na mape Burundi buhire ikabiri mu yivuga yuko yageza umugambwe Frodedu yuko wakoze ihonyabwoko ukaba wari usanzwe uri muri uwo mugambwe, ubwo bucuti mu bukora he? Naco nyene ndacishura. Muri amasezerano rero ikibazo nyamukuru twatoreye nibaza ko twatoreye umuti naho bizogenda gute, ni kibazo kijanye n'ivy'abahutu n'abatutsi. Ico twaragitoreye umuti ko twasanze mu bisanzwe si ibyo byaduteye ingorane, ibyaduteye ingorane nukutwarana nabi, nugutwagwa nabi. Aho nyene uvuze yuko kibazo c'abahutu n'abatutsi mwagitoreye inyishu uno munsi tukaba tukibona amakambi y'impunzi bita amakambi de place y'abatutsi bananye yuko badashaka gusubira ku mitumba baje bavamo, muca muvuga yuko ico kibazo mwagitoreye umuti gute? Jewe aho mvuka hariho ikambi mu Rushubi, kwishenge hafi ishengero ryo mu Rushubi. Hari aho bashize mwene abo bateshejwe izabo. Nditurambeja neza yuko amazu ahari ngene aho hantu hameze nkateye imbere ko aribo bahateje imbere uko nyene. Cyangwa ko abantu babahenze bakabagurira aho bari babahaye. Ariko uravye ko hameze niba aribo koko bahateje imbere uko hameze. Byogora kugira ngo ubumvise kuja handi. Byogora kuko ari no gusanga aho bavuye harabaye ibyo kwinubana cyane nabo babana ico gihe cyo ugasanga n'iterambere ntari hari. Anga birashoboka ivyo rero mu byo makambi byoshoboka yuko nico kibazo cingene ari hafi y'umugwa mukuru w'intara, ari hafi y'umugwa mukuru wa komine, ari hafi y'ishengero paroisse, ishengero dufise byatanguye kera, bakaba bari hambavu yaho y'ibyo byose barashobora kuvuga bati ko twaharonse na hariya tukaba tukiyafise aho torohera kuba ubara. Ariko kandi
turazi neza yuko amwe mu makambi yabo bita camp de place hari aho usanga ari amatongo y'abene gihugu bihagiye bababwiye kuyasubiza bikanka. Ivyo birashoboka. Ivyo byatewe rero nuko umugwi twashizeho wa CNTB utakoze igikorwa nkuko twari twarabivuganye, ugasanga harimwe akarenganyo, ugasanga uko twari twarabyumvikanye siko byakozwe. Ivyo rero birashoboka kuba bifise imvo cyangwa impamvu zituma bigenda bimeze uko. None terete maseneri uruyumva? Ego cyane. None ni iki? Ariko bari mu butegetsi Rwasa rawuseruka kandi ari mu nama nshinga mateka. Ntibishemeye. Iyo biba bishemeye bateza kuba bafise intebe zingaye mu nama nshinga mateka. Ico ja mu nama nshinga mateka bakavuga ati icara hajya gusa ntugira inama. Abanywanyi bawe bagakubagurwa bagapfungwa bakagira gutema nama amapermanence agaturirwa mu sherami. Ibyo twasezeranye Arusha. Ibyo sibyo. Uno munsi je nabona yuko nk'abogiye guharana ati jakeneye ko ibintu bihinduka, bobaye abatwa, bobaye n'abahutu, basaba yuko abarundi bose mu Burundi bangana baba ku rugero rumwe, basangira ubuzima bw'igihugu ku rugero rumwe, atawufata isahani imwe ari umugabo umwe, iyindi sahani iri kutangira abantu 6. Nk'umuntu kugira ngo umunyepolitiki umunyepolitiki akenye ategerezwa kuba igikoresho cy'uwo ari we wese amuhaye akantu akariko kose yemera kukirukako. Irindwi na kabiri hapfuye intore, imbere n'inyuma yaho hapfuye intore, bagiye badasambye, bagiye mazima yongo, bazize uko bahavutse, ryari ihonyabwoko. Bimenye ubizirikane, bimenye ubitsirike, bimenye ubizirikane, bimenye ubizirikane. Nshuti bagenzi mukunda mukongera mugakurikirana ibiganiro bitunganywa n'isamirizi yanyu Radio Réveil, la voix de la justice, ikukira ishiramwe RENAPE-BURUNDI. Twongeye kuba ikaze kuri genekerezo rya 28 ukwezi kwa mbere umwaka w'2024 mu kiganiro kidasanzwe, aho tuza kugaruka ku ikete ryo kuwa kabiri ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2024 ryanditswe n'umwe mu banyepolitike bazwi cyane mu Burundi, Leonce Ngendakumana, bafatikanije n'ayandi mashirahamwe harimo n'indi migambwe, aho twovuga nk'umugambwe SNL, turashaka kuvuga nka IPD zigamibanga, n'ayandi mashirahamwe nka Sefo Arusha, ndetse n'irindi shirahamwe rizwi nka MAP-Burundi buhire. Muri iryo kete hari ivyashikirijwe aho bavuga yuko bakeneye yuko amasezerano y'Arusha yogarukanwa agakurikizwa mu gihugu cy'u Burundi. Uyu munsi tukaba twikoze kubatumire Leonce Ngendakumana, asanzwe ni mu bateye umukono ku rugo rwandiko rwo kuwa kabiri 0 umwaka w'2024. Twongera twikora no kumuhinga akunda gusesangura ibintu n'ibindi, Tasiano Nduwimana ari mu gihugu ca Australia. Muri iki kiganiro ugiye kubateramisha akabari Prophet Domunezero ku bwa RENAPE-BURUNDI. Musangwe ikaze. Erikayo ya Petero Ngendandumwe, Yozefu Bamina na Yozefu Chimaye, Sipiano Ntaryamira, Meri Kiyoro Ndadaye, bazize uko bahavutse, ryari ihonyabwoko.
turahijambo abatumire kugira babanze babidondore mumenye yabo duteramanye abaribo kurebure. Ijambo rya mbere turariha Leonce Ngendakumana. Leonce Ngendakumana, sinzi uko mutwumva. Yego ndabumva neza cyane kandi ndabashimiye kuba mwantumiye mwipfuje ko twoganira. Ego urakoze cyane. Urahawe ikaze muri iki kiganiro. Tasiano Nduwimana, sinzi uko mva. Ego cyane turabumva kandi naje nkabashimye nkengurutse kuri mwanya mwashoboye kuduhereza kugira ngo dushoganira kuri ivyo bintu bikomeye byiza kandi bihambaye by'igihugu cyacu cyiza. Ego tubibutsa yuko muri iki kiganiro twipfuje yuko tubana n'abandi batumire harimo uwitwa Adamo niyo nkuru mu gihugu ca Amerika, tukaba twanatumiye uwitwa Pasteur David Ndikumana ari mu gihugu ca Australia, ariko umwanya ukabutabakundiye yuko tubana mu kiganiro. Igerekerezo rya kabiri ukwezi kwa mbere umwaka w'2024 haranditswe ugwete rusaba yuko amasezerano ya Arusha yogarukanwa mu gihugu cy'u Burundi agakoregwako. Ubwo rwandiko rukaba gwerekana neza yuko amashira hamwe Sefo Arusha, MAP-Burundi buhire n'imigambwe IPD-Zigamibanga na SNL yuko aribo bateye ko umukono yuko aribo bemezanya n'ubwo rwandiko. Leonce Ngendakumana, wodusigurira impamvu mwatumye mwandika ubwo rwandiko? Murakoze cyane. Mu by'ukuri abarundi twaciye mu ngorane nyinshi. Kuva jewe nufata hafi nufata nko kuva mu mwaka wa 1960 kuko niho ntovuga nti ibyo nasomye byari bifite aho biva. Uyu mwaka twako turondera kwikukira, hama rero haragiye haba n'ibindi byagiye biba. Hari ibyo twasomye canke twaganiriwe n'abandi twumvise, ariko hari n'ibyo twabonye twabayemwe. Yego nk'ibyo twabonye twabayemwe. Rero harageze igihe abarundi tuvuga tuti ubu buzima ntitwubandanyamwe. Ko abantu baguma bicwa, abantu baguma bangazwa, abantu baguma bapfungwa bazira ubwoko bwabo, bazira ibitsina byabo, bazira ibyiyumviro byabo, ko ibyo bintu bitubandanya. Twaricaye rero turaganira, turumvikana neza ingene ubana muri iki gihugu mu budasa bwacu. Ego tukabanamwo neza, twubahana, tutaravye ngo uyu arafise ijunja cyangwa ndafise ijunja, uyu yizwa aratunze cyangwa ndatunze. Bose buryo bafise akamaro, na cyane cyane abo twagiye twitwa ngo atwita abantu bato bato. Twarabibonye kuko abantu twagiye twibaza ngo twariza amashuri ahanitse, turatunze, tumeze uko canke turiya, twasanze no kwishima twishima. Hama rero amasezerano y'Arusha turatera kw'igikumu. Jewe mbere se ngo nateye kw'igikumu gusa, no mu bayiyumviriye narimwe. Ndibuka ko byagoranye igihe twariko turayiyumvira dutwara umunsi nkuru nziza mu Kigobe, tuvuga tuti uyu muntu naho yagize inye by'amakudeta, hari ibibazo kumbure twamye twibaza ngo ntibigoye, ariko twasanze byaramugoye igihe yatwara. Ni nk'ibibazo by'abahutu n'abatutsi. Jewe n'undaca n'umenga biracariho. Ziko byaheze mugabo ndumva hariho utugwitwa abahutu, tugwitwa abatutsi, tuza turabigarukana. Babaza cyane muri amasezerano. Rero ikibazo nyamukuru twatoreye, nibaza ko twatoreye umuti naho bizogenda gute, ni kibazo kijanye n'iby'abahutu n'abatutsi. Icyo twaragitoreye umuti ko twasanze mu bisanzwe si ibyo byaduteye ingorane. Ibyaduteye ingorane ni ugutwarana nabi, ni ugutwagwa nabi. Aho nyene uvuze yuko kibazo c'abahutu n'abatutsi mwagitoreye inyishu, uno munsi tukaba tukibona amakambi y'impunzi bita amakando de place y'abatutsi bananye yuko badashaka gusubira ku mitumba baje bavamo. Muca muvuga yuko ico kibazo mwagitoreye umuti gute? Jewe aho mvuka hariho ikambi mu Rushubi, kwishengera hafi ishengero ryo mu Rushubi. Hari aho bashize mwene abo bateshejwe izabo. Ndituramenya neza yuko amazu ahari ingene aho hantu hameze nkateye imbere, ko aribo bahateje imbere uko nyene, cyangwa ko abantu babahenze bakabagurira aho bari babahaye. Ariko uravye ko hameze, niba aribo koko bahateje imbere uko hameze, byogora kugira ngo ubumvise kuja handi.
byogora kuko hari no usanga aho bavuye baba harabaye ibyo kwinubana cyane nabo babana icyo gihe cyo ugasanga n'iterambere ntari hari anga birashoboka ivyo rero ivyo by'amakambi byoshoboka yuko n'icyo kibazo cy'ingene ari hafi y'umugwa mukuru w'intara ari hafi y'umugwa mukuru wa komine ari hafi y'ishengero paruwase ishengero dufise byatanguye kera bakaba bari hambavu yaho y'ibyo byose barashobora kuvuga bati ko twaharonse na hariya tukaba tukiyafise aho torohera kuba ubara ariko kandi turazi neza yuko amwe mu makambi yabo bita camp de place hari aho usanga ari amatongo y'abene gihugu bihagiye bababwiye kuyasubiza bikanka ivyo birashoboka ivyo byatewe rero nuko umugwi twashizeho wa CNTB utakoze igikorwa nguko twari twarabivuganye ugasanga harimwe akarenganyo ugasanga uko twari twarabyumvikanye siko byakozwe ivyo rero birashoboka kuba bifise imvo cyangwa impamvu zituma bigenda bimeze uko yego reka tubanze tuje kwa Tasiyano Nduwimana urabonye ikete ryasohowe n'amashira hamwe twamaze kudondagura cyo kimwe n'imigambwe we umaze kubona rujya rwandiko ni giki caje mu mutwe wawe usesengura ni giki wobwira abarundi murakoze cyane reka ntangure mbere shimire gose honorable Ngendakumana ku byo ukirije kuko ni intango nziza y'ikiganiro muri make kuko aratanze umuco w'ibyatumye bagira ijya nama bakandika kiyatete cy'itariki zibiri rero jewe ngerageje gusoma kiyatete na cyane ndahagarara ku rupapuro rwa kabiri rw'ikete honorable yashoye kuba aherekeresheje kiyatete bakinukiye ku bari bakigeneye kuri paragraphe ya kabiri ku rupapuro rwa kabiri baravuga impamvu bahuye bashobora kwandika kijya cete kugira ngo baharanire kugarukana amasezerano ya Arusha kuko kuri iyo paragraphe ya kabiri kuri ico cete nyene Leonce yateye ko igikumu nk'uwaserukiye baravuga neza yuko ngo barihweje babona ngo guhera ngo aho umugambwe CNDD-FDD ushikiye ku butegetsi mu 2005 ngo na cyane bafatiye mu mwaka wa 2015 ngo amategeko canke amasezerano y'Arusha ngo nukuvuga ko yarenzwe canke habaye viole canke ngo ararengwa canke ntiyahabwa agaciro bituma igihugu cy'u Burundi cinjira mu ntambara idasanzwe n'ubu kirimwo gushika n'ubu nyene ngo nico gituma bakishwa amasezerano agaruka niteze nk'umusesanguzi nk'umucukumbuzi niteze ko uyo honorable Leonce yari kuca yerekana neza na neza ibyo bintu biri binyegeje mu majambo bavuze akadomako ati intambara Burundi no musi barimwo ati ni abahutu n'abatutsi sinibaze yuko hari intambara mu Burundi y'abahutu n'abatutsi uno musi ihari Arusha bariyo yavuze ati ari mu batanze iciyumviro kandi ngahantu urumva ndahumva cyane Uburundi bufise amoko atatu burafise abahutu burafise abatutsi burafise abatwa rero nk'uyo mwubahwa yabaye mu byiyumviro urumva yuko mu bisanzwe barenganije abatari bake nk'abatwa barabarenganije kuko amasezerano y'Arusha ndiko ndayasoma nta batwa bavugamo kandi mu byo bagabuye cyane mu byo bashoye kuvuga nayo urabona nk'ubu nk'akarorero abatutsi mu Burundi bari ku bice 15 kwijana y'abarundi b'abarundi nyene bakaba ibice 85 kuvuga uravye mu gisirikare uko baciye bagipanga bavuze ko mu basirikare abahutu bagiye kuba 50 abatutsi nabo bazoba 50 muri ico gisirikare cyo kimwe no mu gipolisi basinye urabona nk'ubu nk'akarorero
bwana Leonce yuko ufashe kuri ivyo bitigiri ugafata yuko abatutsi ari 14 ari 15 kwijana 14 kwijana nako muri ico gihe ukacubaha kuba bogira 50 y'abasirikare baja mu buzima mu gisirikare abahutu nabo ari 45 bagahabwa 50 kwijana nukuvuga ugiye gukora ibiharuro haza kwinjira abasoda batandatu bavuye mu batutsi mu bahutu havuye mu musoda hinjiye umusoda umwe mu batwa nta numwe avayo none ayo masezerano by'ukuri ari mu muco canke harimo ikintu cy'akarenganyo gikomeye n'uwari we wese je no kwiyumvira nti iyo batahura yari gufa avuga ati ubu tugwanire yuko murundi wese hari umutwa umuhutu mututsi bangana. Uvuze nyene yuko bongana Leonce yari yarusha aserukiye Assemblée Nationale mu ngingo ya 13 y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ndetse na 22 avuga yuko abarundi bose bangana imbere y'amategeko. Leonce Ngendakumana nshingarukiwa ndagusubiza ijambo mudusigurira gute ivyo vy'ibitigiri nyene vya 50 mu gisirikare n'igipolisi 40 kwijana na 60 kwijana vyagiye biragabwa mu ntwaro mwe ntuzenye ivyo bitigiri mwabikarikiye gute mwafatiye kuki kugira abatutsi baronka ivyo bice vyose? Murakoze cyane burya ngiye rero numva yuko umwanya uza kutubana muto nta kibazo reka turawukoresha uko turonka ariko rero uwo mwanya turashobora kukoresha ivyo byose tukabitanga ku muco. Ego nagomba manze nkumurize uyu mugenzi aje tuko dusangira ikiganiro ntitwavuze ko twasubiye mu ntambara y'ibigwanisho intambara ntitwavuze izi ntambara z'ibigwanisho abantu barasana n'inkoho za rutura amabombe y'ibiki ni ntambara yiki ubu muntu nta muntu yovuga ngo zirahari nubwo hariho abavyiyumvira n'abavyumvira rero ka yamugira ngo nta bantu bariho bavyiyumvira ariko muri iki gihe turi mu izisa turimo mwene izo ntambara z'ibigwanisho bikomakomeye bya rutura by'amabombe nta zihari hano mu Burundi namwe ntitwavuze ngo nizo twasubiyemo aho rero ambabarire kuko ibyo ntabyo twavuze isomye uko cyangwa tukaba twarihenze mu kuvyandika ibyo birashoboka. Intambara muvuga neza na neza niye intambara mwagombye kuvuga niye twavuze ingorane. Ego ubu mu Burundi hari ingorane nyinshi ufashe mu bya politike hari ingorane ufashe muri ibi by'ubutunzi uravye ingorane hari ingorane zihambaye uravye iby'imibano hari ingorane by'umutekano ndiko ndavuga uko hariho abantu kuva mu mwaka wa 2015 basubiye kwiyumvira ibyo kukigira kudeta iyo si ingorane uzi wewe uzi ufashe ejo bundi aha ndawaza n'umushikiranganje wa mbere apfunzwe mu byo yagirizwa harimo byo kugomba guhungabanya umutekano mbere no kugomba kugirira nabo umukuru w'igihugu gorane ariko uravye mu butunzi hoho mu by'ubutunzi aba ibiturire ingene biribwa ngaha ukaraba ingene itunga ry'igihugu rinyuruzwa aha muri iki gihugu ukaraba ingene risesagurwa izo si ngorane iyo si ndambara muzindi vyo bishingiye ku masezerano ya Arusha mwavuze yuko dini manière systématique agendera kugwamwo akanovera nabibaza ko amasezerano ya Arusha yerekeye ariko ndadondagu kere ingene igihugu cotekana ingene ibi bintu byo gukumira abandi byo hagarara ingene ibi bintu byo kwigungira ku butegetsi ugasanga akaburi gatonya cyangwa umugambo umwe uriko wigungira ko ibyo igihugu byose gitunze ugasanga abantu aho kujya gukora ngo bageje babiri yakuya bariko uwo muntu avuga ngora ibi jewe sindi umuhinyanyuzi nkawe jewe ibimvuga nivyo nabayemwo nivyo nabonye sindi umuhinyanyuzi tabyo amashuri maremare yo guhinyanyura nagize ko ndavuga nivyo nabayemwo nivyo nabonye nivyo nubu mbona tukavuga tuti nyabone amasezerano y'Arusha yari yatumye haboneka inzira zotuma tubivamwo rero nkibi muri ko murambaza by'ibice 60 kwijana 40 kwijana
hari n'ahandi bavuga 67 na 30 ko tawo birenza muri administration. Noba ndamenyeshe rero yuko twabivyo twabishizeho kugira dupfupa haze. Hariho abari ku butegetsi kuva muri 60 ngira bari bafite hafi jana kwijana jana kuri 0 ngo bishoboke. Hari abari bavuye kuri 0 niwo tugenda ngo batereke kwijana. Ibyo biharuro twabishizemo tuvuga tuti nugupfupa haza sumuti. Je mbere ubungezaho mvuga ndi ubu wosubira kumbaza kandi ama bintu sinobesha. Mbere na Mandela igihe byari twaragiye hariya za Pretoria birananirana turaganira bisa n'ibinaniranye. Hamarambira ati none we kuserukira kutwara urwego ruserukira abanyagihugu hano uyi. Nabwira ati gomba mushire kuri 40 kwijana cyangwa kuri 50 kwijana kuko ikibazo ndikiraho. Nitwa abarundi nibatwagwa neza bakabana neza bagatera imbere ibyo byose bizozimangana bizova. Ubu rero uwombaza kuko nasanze abantu baca baza kubisegesha bagasegesha n'abandi. Kuraho ibyo byiharonurwa ntikuraho. Yego. Leonce Ngendakumana mwari Arusha uravuze yuko kwa kugira mupfupfahaze kuva mu 2005 harabaye amatora aho vyagiye kugaragara neza yuko umugambwe CNDD-FDD watawukanye intsinzi. Umugambwe Frodedu twibaza yuko no waza ubwa kabiri ufise amasiege ashika 30. Umugambwe Iprona ukaza wari ufise siege 15. Aho nituvuze ntuzenya CNDD-FDD yari ifise intebe 4 akaba harimo na MRC ifise intebe 2. Tugiye kuraba mu basinye ku masezerano ya Arusha benshi bakunda kuvuga ngo amasezerano y'abarundi uza gusanga mu matora yabaye mu 2005 la majorité y'imigambwe yari yagiyeyo nta majwi ashemeye baronse. Koca tuguma tuvuga tuti amasezerano ya Arusha na y'abarundi mu gihe tubona neza yuko amatora yo mu 2005 yerekanye neza yuko atabantu bari bafise bari babari inyuma. Ijambo ni gwawe. Ego burya rero jewe ndamaze kuja ahantu hatari hake. Ibintu by'amatora muzi mu byitondere. Ngo ni mu Burundi gu. Burya hari amatora nguko abantu bayiyumvira cyangwa uko abarundi bayiyumvira. Agateguwe gatunganya nkuko abarundi bayiyumvira. Oya sibyo. Ejo bundi nari muri Gabo. Ku mwaka uheze. Baravuga ibintu bituma ibintu bituma tuba mu ngorane muri Afrika. Ikibazo cya mbere citirirwa abakoroni. Ariko ndafata ijambo ndabaza nti none gabasha ariko burya kuba tumaze imyaka 60 twikuke mu bihugu bimwe bitari bike bya Afrika. Maze kuyirenza. Hari n'abamaze kuronka tufate nko mu Burundi nababwiye tumaze kuva muri 60 twaronsa abami babiri. Turonka aba president ba hafi 10. Tukaja muri ivyo by'amatora sibyo. Twaba tudashoboye gutorera umuti ivyo bibazo byashyizweho n'abakoroni ibyo bintu badusizemwo. Byatuzoguma tumvuga n'abakoroni. Ndi ikibazo cya mbere giteye ingorane muri ibi bihugu vya Afrika. Ni ibi twise amatora batuzanyemwo twitiranya demokrasi amatora gushika ku butegetsi ugacugira akazu. Anyarwa urudavagi ndi ubu rero inyishu abantu n'abanze bige neza itandukanizo ry'intwaro ya demokrasi n'amatora kuko abantu bashira imbere amatora gusa ngo n'amatora bakayiba bakayavuruga bakagura abantu bakoresheje kandi uburyo bakwiye muri abo bantu nyene burya hari ibintu bita shadow conscience muri Afrika na mu Burundi birahari. Ugasanga abantu baciye babaha ubuntu bagakoresha iterabwoba barindira none buca twinjira muri processus electorale ku mwaka uza. Uzumviriza gahinda. Navuze yuko amatora yimirije ashobora kuba ibintu bibi birushije ivyabaye mu 2015. Birashoboka mu nzira ye. Ariko nari muri Gabo nababwiye ndi umukuru w'igihugu arashobora kuba ngo yatowe ugasanga atwara nabi gusumba n'uwagize kudeta. Muri Afrika iyo onye muri Afrika do West hari. Ariko barashimira abasoda bariko bagira kudeta bakura batowe. Nabyo murumva. Tamaze kuvyumva. Mugacu usanga rero umwe acitse ku butegetsi aciye afata iby'igihugu byiziguye n'akagwi gatoyi k'abantu bakomoka mu mugambwe wiwe bakomoka mu bwoko bwiwe gakomoka mu biga bazinanye gusanga hari ikintu bahuriyeko ugasanga ibihugu byaratabagaye na mu Burundi rero nico kimwe.
Ego urakoze cyane Tasiyano Nduwimana wumvise akabazo mu bisanzwe ibija n'ivyo bavuga yuko mu Burundi hariho bamwe n'abandi banuganurwa yuko bashaka kuba batishimiye intwaro ihari canke yuko akagwi k'abantu bigaruriye ubutegetsi ntibashake gusangira n'abandi we nk'umusesenguzi uri muravyihweza neza uza gusanga ivyo bashikirije ivyo abihagaze kuki urakoze cyane mu bisanzwe reka gatoyi mu nkundire nibutse mu majambo numvise inkoramutima honorable Leonce yavuze ati yari ntumbero y'Arusha yavuze yuko ngo kwari kugira ngo abarundi bashobore kubana neza mu gihugu mu budasa bwabo ati niyo ntumbero yari masezerano y'Arusha. Kibazo rero je nagize akumbure nimba yogera ico ashoboye kunyishura imbere kumba nakuri ico kibazo. Kwiyo yari yo ntumbero y'amasezerano y'Arusha yuko abarundi bobana mu budasa bwabo. None kubu bandikiye ibyo abakuru b'ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu n'iki bayimenyesha yuko hari ingorane ziri mu gihugu mugabo ntibadome ko bati nizi kuko bavuga ngo umugambwe uje ku butegetsi ibi ngo waciye uviyora ngo waciye urenga amategeko ngo nacaca mu bihumbi 2015 mugabo na nipfuzo yuko ari kudomako ico kintu chatumye bandika bakadoma kati akarorero ibwirizwa iri ryo masezerano y'Arusha niri ririko rirarengwako turatabaje kugira ngo ligaruke. Ego Leonce ako kabazo wakumvise ngo ni ikihe mwafatiye ko kugira muvuge yuko amasezerano y'Arusha yahonyanzwe yuko yogarukanwa mu ntuzenya muri système de gouvernance y'igihugu cy'u Burundi. None buryo uwo musesanguzi ubwo yarasomye urwandiko rwacu neza naje kwa madamu bazi yarasomye neza cyangwa afite ikindi kintu agomba kumbaza ashaka kwinyishu nagitomore ndamusigurire kuko twarerekanye neza ingene mu masezerano yaho nyanzo n'abayaho nyanza niba tarusomye neza naho nabanza asubira rusoma ariko Leonce Ngendakumana ngaho nyene muragira naho muvuga yuko ngo abaciriwe imanza mu bishe incungu ya demokrasi nyakwigendera Melchior Ndadaye yuko nabo nyene ngo imanza zabo zaciwe mu buryo budatomoye neza yuko borekuko nk'uwa twa ntuza Assemblée Nationale uvuze amajambo nkayo ubufatiye kuki umukuru w'igihugu kuba yarishwe nta kinini yamwumvise mu mugambwe Frodedu yarasanzwe aserukira nk'umukandida igico ro kiratomoye igico ni sawa sivyo ikibazo gitomoye ico cyaranditswe y'Arusha kubera iki twaracanditse tuti imanza zose zaciwe nabi cyane cyane za politiki tubigwamwo kubera iki urubanza rwandadaye twebwe mu mugambo sabanya Frodedu twaritwaye umugambo w'amaraso waritwaye hanyuma nabo bitango ni ministère public ico gihe baritwaye rero umuprocureur general yarahari uko yaruciye yavuze ngo abishe Ndadaye urabyumva abishe Ndadaye bacafata abasoda batanu bato babatwara ku mpimba urabyumva kubera bavuze abishe Ndadaye batavuze abishe umukuru w'igihugu ngo bagasenyura n'inzego z'igihugu urumva iyo qualification rucibwa nabi ndi gwaciwe rero twebwe ibyo twitwariwe ibyo twebwe twitwaye mu mugambwe sabanya Frodedu ibyo mu mugambwe w'amaraso bitwariye n'ibyo n'ibya bikorwa siko gwace kuko ndigwishwe abishe umukuru w'igihugu warugwego bakongera bagasenyura n'inzego zashyizweho n'abanyagihugu mwe uno munsi mwibaza yuko uwaciye asubira ku butegetsi murazi yuko yahoze ari umukandida w'umugambwe Iprona mwe mwibaza yuko uno munsi umugambwe Iprona kuba atana kimurabazwa ku rupfu rwa Ndadaye mwe mwibaza yuko byo biva kuki byo bibaza bari ku butegetsi kuko je urumva ubimbagije zino bimenye okay Tasiyano Nduwimana we uri muraraba rujya rwandiko en general wibwira yuko ngo barufise imizi hehe kuko tumwe turabona cyane cyane ntuza nk'abavuga ntuza nk'abari muri ntuza muri mape Burundi buhire n'abantu bahoze bagaragara neza yuko n'ivyabaye 72 bagerageza kubidetona kugira bavuge yuko ubwoko bw'abahutu aribwo bwisha abatutsi
uno munsi uri muraraba umugambwe ntuzenya Leonce Ngendakumana yarasanzwe ava mu mugambwe watsinze amatora mu 1993 uyu munsi akaba ashobora kuba ahuriza ku bintu bimwe n'abavuga yuko mu 1972 abahutu aribo batanguje intambara ku bwoko bw'abatutsi. We wibaza yuko ubwo bucuti bushobora kuba buva kuki? Urakoze cyane kuri ico kibazo naco cyane uvuze uti ndiko ndaraba ico candiko banditse shoba gifise ishusho irihe cyane ndagisesangura mu buryo ubuhe ndaciha ifoto imeze gute. Mu bisanzwe ifoto yaco nico candiko nyene iciha kuko ugiye kuraba hariho ubuhinga n'uburyo abantu bashobora gukora bariko bararondera ibintu by'ibyemezo. No subiza inyuma gatoyi nko mu 2015 imbere yuko hashika kuri bikiya gihe cyo kugira imigumuko harigeze kuba hariho ivyandiko bisohoka imbere y'igihe ariko bigaragara ko vyateguwe kugira ngo ujya situation niyaba baze baronka ibintu bisunga nk'ibintu by'ivyemezo. Icandiko barose banditse sinibaza yuko iki canditswe na bose ahubwo hariho bamwe baba baratanditse kugira ngo abandi bagisinye. Tuntu duhinyitse muri cyo utwo duhinyitse rero ni twatundi tujanye nuko habaye gucreya environnement izotuma haba situation. Iyo situation ni yaba bacagaruka kuri candiko nka reference yo kuvuga ngo biri ngaha twarabivuze. Ivyo rero ni ibintu byama byabaye mu banyepolitike ugasanga abana bariya bariko babijamwo batariko baratahura. Rero nko mu Burundi urabona narabonye n'icandiko umushikiranganje w'intwaro yo hagati n'umutekano w'amakomine yashoboye kwandika menga ariko araburira honorable Rwasa na honorable Ntuzeyire wonse avuga ati handitswe yuko kuba bari mu mugambi wo kwifatanya n'abantu bafise imigambi itari myiza na cyane abateroriste no kuvuga ivyihebe niko no bivuga. Rero uravye muri bukiya kintu kifunditsemo ibintu byinshi sinibaza ko kumbure nkare wose cyane n'abandi ko baragiye kubikurikira neza babona ico bagitekeye na cyane nagirenda nababwire yuko muri ibintu bya politike keshi hariho ivyimviro biza kwigirwa. Kwiga kavuga ati tubishikana gute. Ndiko ndaraba n'abari ko baharanira ivyo bintu simbona yuko wose wa nko mu bambere arashobora kuba yabwiwe ati jimbere mugabo bitari no mu nyungu zare wose nayo fata umwanya akavyiga nta nyungu zare wose ziri muri kiya cete ziriyo na gatoya zisa nuko cyo bagihetse ibintu kumbure bisa nuko mu minsi uzobona kitangwe kiba reference kandi bacavuga nti mbere wose sinzi ko ari umuhutu sinzi ko ari umuhutu nuko ari umuhutu nuko ari umutwe ntabyo nzi mugabo nimba ari umututsa zo ndumuhutu niko bavuga ngo n'abahutu nawe wemereke mutamare wonse ndumuhutu niko bavuga. Okay. Mutamare wonse Tasiano Nduwimana muravuga yuko mushobora kuba mwashizwe imbere kugira mushobore gusinya rujya gwandiko yuko peut-être mudashobora kuba mwararavye ibikubiyemo mwe mwibaza yuko ibikubiyemo byose muravyemera kugacuce turonka ibindi bibazo tubabaza. Sinzi ko umuntu yovuga nk'amajana 200 cyo nejo bundi nkoze ikintu Ngendakumana na caca ngitera ku mukono sinzoza kuba ngo hari umuntu yambeshe ganira n'abantu mugabo ivyo mbariye sinja ndavyemera uko nyene harimo binyegejemwe nk'abari paravuga ngara kuko benshi baranyihenzeko. Mutamare wonse we wibaza yuko mumwe muravuga yuko abagirageje gutembagaza ubutegetsi bategezwa gusubira mu ntuzinyaboza mu gihugu nagi ikintu na kimwe bakogwa ko mwe mudukurikije ivyabaye muri 2015 aho abantu bagiye baraturirwa nko mu za Nyakabiga amakambi y'igisirikare arategwa mwibaza yuko uko nyene mu vyumva yuko botaha uko nyene ntagiye ikintu gikurikira niho muhagaze. No kuvuga rero
navuze yuko urwandiko mutarutegeye neza cyangwa mutarutegereye neza ariko no kwiyenda turashobora kwenda ko turabantu erega birashoboka ariko ntidushobora kwiyumvira ngo nk'abantu bishe umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yiteruwe n'abanyagihugu bishe abantu bivuze baturiye abantu twukubaho tukandika ngo abo bantu ntagira icyo bazobazwa sibyo twanditse none muvuze yuko ngo botahuka mugombye kuvuga iki amadosiye atagenze neza imanza zitaciwe neza ziriya zabaho gasozi zose mbere bari bazishyizemo zize zugurwe mwene amadosiye wewe wumva ari aho bihurira n'ibyo muri ko muravuga ngo abantu ngo babisha abantu baturiye abantu ngo ntibazacibwe imanza ivyo byoshoboka ivyo twokuba tukabyandikira bajya abantu bose twandikiye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi arimo ivyo ndabyoshoboka dufatiye kuri ivyo nyene mwe muntu za mu masezerano y'Arusha nike kintu musaba yuko cogarukanwa mubona yuko caho nyanzo icambere gikomeye nuko twokwisunga abandi tuvuga n'amasezerano y'Arusha yose tuvuga karanga mutima kayo gashingiye ku kineza na neza y'Arusha twavuze tuti ibi bintu byo gukumira abandi bihagarare ivyo byose abantu nivyo byateye gukumira abandi kubera ico gihe urabona nka tufate nka za 72 kuva muri 72 uje nko muri za 90 cyangwa mu ntuze none nk'ubu ushaka kuvuga yuko ari bande bakumiriwe mbe none mveka mbere kuri Frode urumva muri ubutegetsi ari hafi yabo ni mu mugambwe wemera demokrasi iyo mutsinze amatora bamushaka bice bigenda gute cyane umuntu yatsinze amatora mu mugomba bigende gute bace bagira gouvernement d'arrangement none abye nk'ubu traitement bate badeka ndeke Frode budatwa ari wumva ya senere mbe uri mu Burundi umbaza uri mu Burundi gende muri Kenya none traitement ya senere huru yumva yego cyane none ni iki ariko bari mu butegetsi Rwasa rawuseruka kandi ari mu nama nshinga amateka ntibishemeye iyo biba bishemeye bateza kuba bafise intebe zingaye mu nama nshinga amateka ico ja mu nama nshinga amateka bakavuga ati icara hajya gusa ntugira inama abanywanyi bawe bagakubagurwa bagapfungwa bakagira gute manama amapermanence agaturirwa mu sherami ibyo twasezeranye Arusha ibyo sibyo ego gusa ico tuzi coco nuko mushinga amateka Rwasa mu nama nshinga amateka no mu bihe biheza bimwe bari yumva ingene bogwanya ibintu vy'ibiturire canke abantu bakora nabi bagiye mu bo bahaye ijambo ndetse n'ubundi mushinga amateka bita Gikeke yatowe mu ntara ya Bujumbura mu ntuzenya muri mbere ya Bujumbura twabonye babaha ijambo muca muvuga gute yuko bidashemeye bari mu nama nshinga amateka ego ibyo urabyumva none sindakubwiye yuko amapermanence yaturiwe sindakubwiye ko abanwanyi babo harura uraza n'abanyo bafunzwe ne bangana bazira ibyumviro byabo burya ico cyonyene kirakwiye kugira ubwe ngo abantu baridegenge burya uwo kubaza ati seneri ridegenge woba ngwiridegenge wowe uri urarenza urugero mutamare wonse twige imbere yuko nca nsubira kwa ntuza kwa Tasiano Nduwimana ngira nawe nyene akakabazo acagenda akishuye ko akenshi twumva mu kanwa k'abanyepolitike muvuga muti abapfungiwe ivyaha vya politike bari kugwe umunyepolitike ararikuwe kwica ararikuwe gukora ivyo byose kugira ntakurikirana uwo ntabari umunyapolitike gahanwa bimwe by'akarorero abo muvuga yuko bakoze ivyaha vya politike bateza kurekugwa nabaye n'umuguyiwe abapfungiwe ibyaha bya politike n'umuntu apfungwa azize nkabone ko nakubwira nk'abaseneri bazivyo byumviro byabo none ngivyo ntibari bya politike bakakubuza kugira inama nibari bya politike nguko wanditse ukavuga uti ikindi genda neza kigenda uku bakakwita umuteroriste ivyo nibiki none kirazira kugira umuntu avuga ivyabona kuvuga ivyo ubona ariko kandi urumva umaze kuvuga ati ivyaha vya politike umva kimaze kuba icaha ateza kugihanirwa uragihanirwa ari icaha uragihanirwa none mwe nk'ubu dufate mwe muri abanyepolitike muri mu gihugu cy'u Burundi murakunda twahora tubumva muri mwo muragivye mushikirije haba kuri Radio REVEIL n'izindi mushaka kutubwira yuko namwe muhora mufatwa mu gafungwa namwe muhora mufatwa mu gapfungwa kubera ivyo muhora mushikiriza mfise amadosiye 7 mu tungana mfise 6 kandi
harimo ivyo naciriwe n'umwaka wo gupfunga. Aha. Neko iki mutapfunzwe nyene. Umunsi bicwa abantu mu Gatumba nabaye wa mbere yafashwe mu Burundi saa 9 y'ijoro. Muri iki gitero giheruka. Oya. Kigeze kuba casa nakijya nyene. Yego. Tasiano Nduwimana wumvise akabazo iyo bamwe baravuga yuko abanyepolitike babangamiwe na cyane ngo yuko ngo abapfunga ivya vya politike bore kugwa mwe mwibaza yuko ivyo biba bisigura iki mu gihugu ahanini yatuvuga yuko twemera intwaro ya demokrasi. Ego murakoze cyane kubera ari kiganiro hariho ico honorable Leonce yaje gushikiriza gatoye naringize icyumviro no bivuga ko hari kibazo ngwajijuki kijanye n'ivyo amasezerano yarushe intumbero nyamukuru hamara avuga ati umubajije uti ni giki wewe kimwe gusa uvuga cyarenzweko ati gukumira hari ibyo gukumira abandi uciye ubimubaza ko acavuga ati umugambwe asanzwe akukira ari we Frodedu ngo nturi muri leta. Nico sinavuze leta umbeshere mu butegeko muri byo hariho hose none nta muntu numwe dufise ubwenge. Okay nukuvuga rero yuko nukuvuga ko ata muntu w'umugambwe w'iwanyu ari mu ntuzeye ari mu bikogwa ntawo bahaye akazi mu mbari yitwande jewe sinzi ugo rutonde urumva nico nagire mvugeho gatoyi nta numwe sino bivuga ngo arahari kandi ahari bivana n'amajwi mu hamwe ararose mu matora bwana Leonce Ngendakumana. None jewe ari kibazo na chefita nimba iki ari cyo kibazo kihari. Oya sico cyonyene yambajije kimwe ndamubwira kimwe n'ibindi birahari yambajije kimwe gusa ndamubwira kimwe. Ego nimba bihari reka tuvugira kuri kimuvuze none iki nimba ata mubo musange umugambwe ata numwe ari mu kazi ese amateko y'u Burundi avuga yuko umuntu aja mu kazi hisunzwe umugambwe canke hagenda mu kazi ugahawe agasavye hagahabwa canke aho bakoreje ibibazo akabitsindira mu gisirikare abantu barajayo mu gipolisi abantu barajayo sindumva bivugwa ngo barenda gutondesha abanyamugambwe ibintu nk'ivyo. Rero yo bahari nk'akantu runaka kugize kuko biranashoboka iki ni cyumviro ciwanje biranashoboka mugambwe ugasanga nta nabanywanyi kumbure ba mufise boshobora kuja mu bikogwa biranashoboka kuko na cyane wavuze uti yashoboka bisanzwe ibintu by'imigambwe mu migambwe ni politike. Iyo abantu bagiye mu migambwe bagiye muri politike kurondera guhiganwa uko guhiganwa rero niko gutuma guhereza umuntu uko uhiganwa ukaronka amajwi menshi niko gutuma uronka intebe nyinshi mu bikorwa binabiriya. Rero nko muntu uzeye nko mu byo guhiganwa ngira ngo ngaho hantu niho mukwiye kurabira mukokwene mwogwiza abanwanyi kuko ubundi hoho musanga abanywanyi banyu n'ubundi bari mu bikorwa mugaba bakabibamwo batakiri muri ideology wanyu nk'akarorero nk'iri Kete ndibaza yuko nimba mwe mufise nk'abantu nk'amajana 2 uno munsi ndibaza niba garusasuma mushobora kuzosanga hagiyemo musigaye nk'abantu nka 10 canke bari munsi kubera sinibaza ko iki cyumviro mwakoze kizotera intege abo muri kumwe kuko ni cyumviro ubwenge wese abona yuko muri ko murondera situation yo kwigira yo kuba nk'abasi b'igihugu. Muri ico gihe abantu baca batinya kuba abasi b'igihugu bakaca bava inyuma bakaca baja kuja ahantu bumva ko umutekano wabo ukingiye kuko kweri kuvuga ngo hari ingorane atazo muri ko marado makuruto niyo zoba ziriho hariho inzego kumbure modicanamwo bucamanza niki vyase mukagenda mugira ntimwunguruza muvuga muti habe iki niki ariko mugahura nko mucete mugandika icete nk'iki icete kabisa kiboneka yuko ari nka kimwe candikwa mu bihumbi imbere y'ibihumbi 2015 cagizwe ko reference y'imigumuko bavuga ngo kunuko niki kikaba kiza imbere yaho kumbure gitegura ibindi bintu biko biraza aha anye niho muce mutakariza abanywanyi kuko sinibaza nka seneri nkuko wariko rabivuga sinibaza yuko abaseneri no muri ari beshi akarono tanga kuko wavuze Rwasa agiye yakiga n'abantu mu ntara y'Igitega
aba bantu bariko baririmba indirimbo bamuririmba namba bavuga ko ngo mu Burundi bashonje ni umuntu afise protocole yiwe n'umuntu mu mugambwe wiwe kumbura ivyo bintu babishyize kuri programa abizi ko haza kuba ururirimbo n'ururirimbo ruririmbwe yaratwenze barakoma amashi mugabo habaye ibibazo aca sohora icete cyo kwiyamiriza abantu aho kubakingira no kubakurikirana bajya abantu uno munsi nimba barapfunguwe ntibashaka kugaruka muri uryo mugambwe kandi n'abagenzi babo ntibashaka kubanda muri uryo mugambwe kandi n'abandi bantu bavuga ati twokurikira uryo mugabo ntibashaka kugaruka kuko babona bati nta kudukingira dufise kuko ntushobora kuza gutanga abanywanyi bawe aho wogiye kubadefanda no kuza kubaburanira ntushobora kuza kwitanga ngo batange kandi none urunye politiki mu buryo buke Tasiyano urakoze reka kugira tuze kubariza umwanya twihaye Leonce Ngendakumana mugendiye Arusha wavuze yuko mwari mushaka n'imiburi gupfupfahaza situation yari tandu yari ihari ari abavuga ngo ibijyanye na ntuzana equilibre ethnique hariho wonagomba n'ingingo inama nkenguza amateka bateza kuja hamwe na nshinga amateka kugira basubiremo ingingo y'amajana 289 y'ibwizo shingiro rihari uno munsi bavuga yuko bateza kuraba yuko ikibazo cy'ubwoko bashaka kukibandanya canke bakagihagarika mwe kubwanyu muhagaze he ariko hari ikintu yavuze ntore kuko nyene ngo kigende uko nyene acishure ko hama utuja kuri ako kabazo kubera atabanyabwenge atabahinga dufise mu mugambi sabanyafrudi akuragayana nuko kwimana uragayana ntagayana nibaza yuko nimba bahari mukamufise ivyo mwahawe n'amajwi y'abene gihugu twaza yuko leta y'u Burundi yategeza kuvyubahiriza bakisanga mu ntuze ya mu ntwaro nkuko muvyipfuza banzure kare kutwamwene muri imigambwe yose mbona iri mu hirya no hino mu buzi bw'ibihugu nibo basumbya rero abanwanyi Frodedu nibo basumbya abantu b'ubwenge Frodedu no bagira intuze niko byibaza ariko finalement tuca twibaza yuko urushobora kuvuza igihushane c'ivyo wavuze yuko imigambwe kumigwa urumva yuko finalement bari mu ntuzenya mu ntwaro atari ukubera yuko basumbya abanywanyi umugambwe Frodedu ntibaje kubw'imigambwe baje mu by'ibindi ariko ntabyo mvuze ndabiretse ushobora kubivuga abarundi bakumva ivyari vyo kugira nimba ari bishobora gutuma bashaka kubigwanya navyo nyene uko nkatwe muri RENAPE-BURUNDI duharanira yuko abarundi bose babangana imbere y'amategeko ataka nkunzi anome y'inivoix urumva yuko nibaza yuko natwe tubimenyeyeho twoja mu bafashe urugamba kugira tubigwanye nakubwiye yuko muri Afrika atabye iby'amatora ahumuriza bose atabiriho ntibibandanye kuko nibaza yuko abantu nibavyiyumvira bazokwicara bakabiganira neza kuko abantu cyo bipfuza ubu no gutwagwa neza no kubana neza no guteza imbere igihugu bipfuza cyane muri Afrika no mu Burundi harimwe twabajije akabazo kubijanye na Arusha aho mwebwe muhagaze ku kintu kijanye nuko bogumiza mu mategeko y'igihugu ibijanye na ntuzana kota ethnique canke bikavana mwe muhagaze sinavuze yuko twagiye Arusha kugira ngo dupfupfahaze gusa nibyo twashize gupfupfahaza nico gituma mbere twaciye twandika haba amasezerano y'Arusha mu bwizwa shingiro twavuze tuti ivyo biharuro hazogera igihe inama nkenguza amateka yige irabe ko bigikenewe mu gihe tuzosanga ibi byo kwinubana bihagaze ku bwoko canke ku ntara canke ku kindi byaragabanutse vuga ko byaragabanutse ko guhera nsinbaza ko bizohera gendera kuko ndababona ndabumva usanga byaragabanutse ivyo bitigiriko bizovaho ivyo rero mu masezerano y'Arusha no mu ibwirizwa shingiro birahari mwe uno munsi mu navyovaho canke vyo gumizaho nahe namaze kukishura ariko nenda kubwenda je uwo mbaza ubu novuga ko byovaho kuko ico twipfuza bara abantu bari kuje hamwe bagashira imbere neza imbere y'igihugu ariko uwo abantu baraje hamwe mu bindi bintu bitaboneka neza usanga ari abantu baguma barondera ivyo bibanza nyene kugira bajeyo bakadodobereza abandi bagasuzugura abandi bakagira gute bagasega ntibyafashije cyane ubu novuga nti nibivyo mbere yuko nsura kwa Tasiyano Nduwimana bona Leonce igenekezo ya 2021 ukwezi kwa 12 mu 2021 inama nkenguza amateka na nshinga amateka bikoranye mu Kigobe umugwi w'igihugu ujejwe kure no kunywanisha abarundi severe waratanze icegeranyo
aho bemeje ku mugaragaro yuko habaye ihonyabwoko ryabo mu bwoko bw'abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 igihumbi kimwe amajana 1973 mu gihugu cy'u Burundi rikozwe n'intwaro zari zihari. Mwe uno munsi muhagazehe kuri ico cemezo catanzwe n'umugwi REVEIL imbere y'inama nkenguzamateka na nshingamateka? Ego twabyumvise kandi yuko habaye ihonyabwoko ry'abahutu muri 1972 ibyo twe muganga Sahwanya Frodedu tubizi tugishinga uwo mugambwe. Tubizi tugishinga uwo mugambwe kandi igihe cyose byaba ngombwa twarabivuze. Ko rero iyarusha twumvikanye yuko ibintu byose byabaye n'ibyo bya 72 birimwo byo kwandikwa neza kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1961 gushika mu mwaka wa 2008 ndikwa neza kugira bibere ikigwa isomo abarundi ntibize bisubire mugabo byose bigapatirwa hamwe muri leta mbere baciye bavuga ati reka duhere mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 885 twebwe rero tuzofatira kuri ico cegeranyo nko twabyumvikanye Arusha gira ico gifatisha abarundi ndigifate itariki imwe cyangwa umugumwe w'abantu. Mwibaza yuko ico cegeranyo kimaze gutangwa wona gomba leta y'u Burundi kemeza yuko habaye ihonyabwoko, mwibaza yuko vya bindi vyama bisabwa yuko hoba ukubariza ivy'ibitigiri mu vy'intwaro, wibaza yuko bizoba bigifise ishingiro? Wibaza yuko ikibanza cy'umuntu yakoze ihonyabwoko ari ugusubira mu butegetsi? Wakoze ihonyabwoko sindavyibaza, sinzi ko bimvira ubwoko cyangwa bimvira abantu. Abantu nk'ibyo bya 72 ubaharuye abasigaye nta na 10 basigaye mugabo wimvira ubwoko byoshoboka. Ariko kandi nimba nta na 10 basigaye hari numwe yigeze afatwa ngo abihanirwe? Nta numwe yigeze afatwa. Ivyo ntimubona yuko bishobora gusubira gutegura irindi honyabwoko mu gihe bitoba bihanywe? Kuko turibuka yuko mu twimeje amatoya muri 2015 mwageze gusohora urwandiko mu rushikiriza ntuzenya Secrétaire Général wa Nations Unies muvuga yuko mu Burundi hashobora kuba ivyaha vy'ihonyabwoko hamwe batokinga. Mwaye mufatiye kuki? Twavuze tuti aya masezerano yashakazimangana kandi hariho ibintu twabonye byatumye abantu bicana uko nyene. Kuko igihe twari Arusha burya abahutu bavuga ihonyabwoko n'abatutsi bakavuga ihonyabwoko. Na abatutsi nabo bavuga ihonyabwoko ryabaye mu mwaka yo. Numva bavuga ngo 93 sinzi ko ari byo twatari byo ibyo tuzobibazo bya mugwi. Mu 93 mwatsinze amatora bica president bakurikiza ko nabamufasha bose abanyagihugu baratarika bamwe baja mu makambi y'impunzi. Twagiye tubona yuko nabagize ngo barahunze mu bwoko bw'abatutsi bari bafise amakambi ya gisirikare yarabakingiye. Uyu munsi ko tuzi ntuzenya mu bisanzwe ihonyabwoko ritegurwa na leta dukurikije amasezerano ntuza convention igen yo mu 1948 bavuga yuko leta ritegura ihonyabwoko. Leonce Ngendakumana wari mu mugambwe ntuzenya Frodedu tubwiye yuko mu ntuzenya mu mugambwe Frodedu mwaragize ico ciyumviro cyo kuvuga muti mutegura ihonyabwoko ku batutsi mu gihe deja n'uwari kutangiye commandement yuko ihonyabwoko riba yahejeje kugandagurwa n'abamufasha bose. Navyo twari kuwaka kuko kuva dushinga Frodedu twavuga tuti no mu mategeko yiwacu twe twarabishizemo ngenderwa yuko abantu bose bagezwa kuba baragize ihonyabwoko badashobora kuja mu mugambwe Sahwanya Frodedu baranatwangira yuko twemererwa tutagikuyemo. Turemera turagikuramo mugabo tutacemera. None wumva twebwe two kwemera ikintu nk'icyo ko cyo kitobaho? None iyo muciye musanga mwisanga hamwe na RENAPE-BURUNDI buhire ikabiri mu yivuga yuko yageza umugambwe Frodedu yuko wakoze ihonyabwoko ukaba wari usanzwe uri muri uwo mugambwe ubwo ucuti mu bukura he? Wavuze uti Frodedu yoba yarateguye ihonyabwoko. Ico ni kibazo twemwe turabaza kugira tumenye yuko abasanzwe basigura yuko mwakoze ihonyabwoko twumve mwe namwe ho muhagaze kuko twe dukeneye yuko tubabaza iki kibazo cyuko aho mukura umwete wo gushobora kuja hamwe n'abantu babageza yuko mwakoze ihonyabwoko. Naco nyene ndacishura. Nagaba ndakumenyesha yuko waciye wihinyisha nawe kavuga uti bace bica umukuru w'igihugu bica abategetsi batari bake bose potopoto baca mbere bacavuga ati intwaro zigiye zisubiye mu minwe y'igisirikare. Umva waciye wihinyisha. Inyishu twe mu bisanzwe twe turafise aho duhagaze cyane cyane nko mu mwisharamwe RENAPE-BURUNDI turafise aho duhagaze kuko muntu zenye ivyo bavuga yuko mu 1993 habaye ihonyabwoko ku bwoko bw'abatutsi mu bisanzwe aho duhagaze
ntabwo twemeza yuko haba ihonyabwoko ry'abatutsi ahubwo aho nyabuna rishobora kuba ari n'ijyakorewe abahutu kubera yuko umaze kwica Kizigenza mu bisanzwe bace bakurikiza ko abari bamutoye c'est authentique ndi mu munyamugambwe yagirizwa reka tubirekere uwo mugwi twabihaye woba wigenga kugira ngo uzovuga ibyabaye byaryo je no hava mvuga je mvuze urumva abantu babona byo mvuze nk'ibyo umunyamugambwe avuze sivyo abari mu bagirizwa ntakundi yari kubivuga tubirekere uyo mugwi uzogira icyo ushitseko uzotubwira mugabo nawo nyene utakwumvirije nk'uko bagiye bacizo maza mwavuze ahandi tigeze batwumviriza ibizovamo tuzovyiyamiriza tutabishimye ivyo vamwo mutoshima mwe mwaza yuko ari vyo yimeze gute muri uwo mu no bangira ndababeshere tuzobenya bavyanditse biboneka senoza kubimvira mu kibanza cyabo bonze kubabeshe tuvuga mwe ku vyo mwiyumvira bivanye na analyse mugira dufate mushaka kuba muhuza na RENAPE-BURUNDI yuko mu mwaka w'1993 yuko nta mugambwe Frodedu wigeze wo utegekanye ihonyabwoko ku bwoko bw'abatutsi tuzovyanka kuko sivyo reka Tasiano twerekeza ku musozo w'ikiganiro umwanya twihaye twibaza yuko usa n'uri murarenga akajambo woshikiriza kubijanye n'abavuga yuko mu Burundi mu bisanzwe ngo hari ikumira ridatomoka neza ntituzi uko abahutu bakumira abatutsi cyangwa abatutsi bakumira abahutu mwibaza yuko nk'abasesenguzi mwaza yuko abavuga yuko ari abantu bakumiriwe mu gihugu cy'u Burundi tudashimikiye cyane cyane kuri ivyo vy'imigambwe bavuga yuko itari mu butegetsi mwaza yuko izo mpigi bazivanaye urakoze cyane jewe iyo ndiko ndumva ibazo nk'ibyo ko ariho abakumiriwe mu bisanzwe ndabigereranya n'aba bitwa kubagwana aba barede tabara bagwana kugwana mu gihugu bakica abantu nabo bakabitangaza ariko ukabura icyo bariko baragwanira kigaragara berekana ati ni iki kabura naho bigaragara cyanke bivugwa yuko bahurikiye hamwe ni mu bwoko bw'abatutsi nibaza yuko uno munsi atantambara yo kwicana cyangwa yijyanye n'ibigwanisho yo abatutsi bashaka kuzana kuko ntaco bokemera kurondera baba batarose kuko n'amasezerano y'Arusha nkuko twambere nk'ababivuga abatutsi bayafitsemo inyungu cyane gusumba iyo ubundi bwoko bwo mu Burundi bufitemo kuko batwaye byinshi cyangwa bahawe byinshi gusumba kuko bagabuye ubuzima bw'igihugu kuko ubuzima bw'igihugu babugabura ku abatutsi batwa 40% abahutu 85% no kuvuga nako abahutu 50% no kuvuga yuko iyo bari kwagaburira ubuzima bw'igihugu hacabaho no kuvuga habaho abahutu 25% baca bategeza ko cyava mu Burundi bakavayo abatutsi nabo kuko barose 40% basanzwe ari 14% no kuvuga yuko bategerezwa kurondera hanze y'u Burundi ibindi bice by'abantu bigera ku 26% y'abari mu Burundi kugira baze kubongerereza Burundi baza guhiga ibitigiri bisumba ibyo bonyene bafise uko bangana mu gihugu mu kugabura igihugu bobo baronka ibirenge uko bari bigatuma rero bacarondera abandi hanze bojamwo abahutu nabo kuko bacaronka duke bigaboneka yuko 25% baca bataraba abarundi baca bava ku Burundi ntaco bafite mu gihugu rero amasezerano urumva ko arimwo agasemba rero abo robo bavuga bariko bararondera baridoga bisiguza ko kumbure ahubwo bashaka 100% ko ubundi uno munsi je nabona yuko nk'abogiye guharana ati yakeneye ko ibintu bihinduka bobaye abatwa bobaye n'abahutu basaba yuko barundi bose mu Burundi bangana baba ku rugero rumwe basangira ubuzima bw'igihugu ku rugero rumwe atawufata isahani zimwe ari umugabo umwe iyindi sahani iri kutangira abantu 6 ivyo ntibiba bingana aho rero niho tubonera yuko abo bavuga ati aho gukumirwa babandi bari kubahiga isahani zirengeye izo bakwiye guhabwa hamikina kinongera ko gutyo muntije akanya nagire nongere ko yuko n'ubukene nabwo buratera ingorane bugatuma abantu bajya mu bintu batashegezwa kujamwo rero nko muri bihugu dutuyemwo ndimo jewe nk'umuntu kugira ngo amunye politiki
umunyepolitike akenye ategerezwa kuba igikoresho cy'uwo ari we wese amuhaye akantu akariho kose yemera kukirukako. Umuntu w'umunyepolitike adafise icyo yiha uca usanga ubwo bunyepolitike bw'iyo bujugumba kuko ntagira hashikamye biretse gusa aba barafise umuhamagaro wo baharanira inyungu z'abarundi. Guharanira izo nyungu z'abarundi kazabene igihugu naho byategezwa kubonekera ngaha n'ubu nk'akarorero hari ikibazo cy'ihonyabwoko 72 kandi nare wose ucemera ko ico ngo bagiharaniye guhera kera. Twari inama nkunguza amateka na nshinga amateka bakoranye baremeza icegeranyo barakirungikira ku nzego zijejwe kugira nte kubisinya. Nibaza ko guhera igihuho baciye imyaka 2 cyangwa 2 kirarenga. Nka kubahware wose yabaye umukuru w'inama nshinga amateka igihe inama nshinga amateka na nkunguza amateka yemeje ikintu muri biharufu canke ku mwanya w'abanyagihugu kikaba kirungitswe kugira ngo gisinywe haci kiringo kingani kugira ngo kure gisinya. Nk'ubunye nari kuba mvuga nti nare wose ko bavuga ati bariko barahibye yuko ibintu bitera imbere iyo bihutira kuvuga bati ahubwo reka dukore intego mukuru w'igihugu anyabite gushaho umukono kuri iryo tegeko. Ariko ubu biboneka yuko ahubwo bariko bahiga ahubwo ati bihade iryo hinyabwoko byakozwe hari ibyemezo byabayeho kandi byemejwe urumva bari mu ntumbero yo kuvuga ati ahubwo nibabikureho ivyo bintu byose no kuvugwa nivyo biboneka ko biri mu cete cyabare wose. Okay, urakoze cyane. Akabazo kanyuma tuca dusozera ikiganiro. Mutama Leonce Ngendakumana, amatora amaze gutunganywa mu Burundi naye matora mwibaza yuko ashobora kuba yagenze neza uko muvyipfutse. Nako nabara kwiko uwo muhinya uwo musisangutse ndamusisangutse ndabwihaje raturenganya twebwe. Ngo tugomba kuvuga ko ngo bakufutiho nyabwoko ngo rigire gute. Cyo namubwiye nti twebwe dutegereje icegeranyo cya byose hanyuma twumva ico intumbero babihaye ibyabaye byose. Ariko kandi ntuza pressure politique iteza kuva mu migambwe yose yemera yuko mu mwaka w'1972 imbere n'inyuma yaho hagiye hakogwa ivyaha vyagaragaye neza yuko ryariho nyabwoko ryateguriwe abo mu bwoko bw'abahutu. Turabizi twebwe tuvuga tuti ibi bintu byandikwe neza ntibize bisubira. Hanyuma aje navyo umukuru w'igihugu arafise uburenganzira bwo gutera igikumu ku bintu bivemo n'amashinga amateka cyangwa inguza amateka mbere uwo banavyanditse n'ukuntu iyo birengeje iminsi 30 kaba kabaye babigiye. Babigiye mwana gomba muhe inkuru uwo musesangutse. Okay, akabazo nabajije nimbajije kugira tucaye twerekeza ku musozo. Dute mu matora yagiye aratunganywa ayo mwibaza yuko yoba yaragenze neza duhere ku kiringo canyu mwibaza yuko arayahe? Nayo mu mwaka wa 2005. Okay, urakoze cyane. Tasiyano Nduwimana nawe wumviseho ntuzenya Leonce Ngendakumana cyane hagaze ku bijanye niho nyabwoko canke ku masezerano ya Arusha. Akajambo wotekerera peut-être basomye rujya rwandiko nakahe? Murakoze cyane. Akajambo notekerera abasomye rujya rwandiko niko nibaza yuko warusomye no gutaho abona yuko hariho iby'inyegejemwo ariko ko batararusoma ni kuvuga n'urwandiko niyumvira ko kandi bigaragara yuko woshaka akaba kure yago yoba ariko akora neza kubera mu byo bariko barashaka kumera nk'abavuga baharanira si nawe nyene mu kigano tugiranye na Leonce hano nta kintu kimavuze byumvikana yuko ari ibintu bifobetse bafise kubiserura mu gihe babona ko bashyitse kuri ya ntumbero iba igezweho kuko niko muri politike havyo bitwa diplomasi. Muri politike umuntu arandika ikintu cyagira ikintu ahagishiramwo ubusovyo kugira gihe cyose ico bipfujije bagiye bagishikako bakaza gusobanura bitwaze ya nyandiko. Rero iryo dokima ni nyandiko bashizeho bazogira ishobora ko bazoyigira reference nibashika ku ntego bateguye bifuza gushikako abacanditse canke abagishize ko imikono. Akoze cyane. Mutama Leonce, twazi yuko akanya atari kirenga, wafasha akanya gato muko usanzwe ufise
uritaba ikiganiro twatunganije tugushimire twongeye tugukengurukire twizere yuko n'ikindi gihe nitwagira ico tukubaza tunafise vyinshi dushaka kukubaza twizere yuko uzotugamburukira ukatwitaba. Urakoze cyane ndabakengurukiye kandi ndashimiye n'uwo twasangiye ikiganiro kuko hariho byinshi numvise asa n'ubunyigishije ndamukengurukiye kandi ngifuza rero yuko nkuko mubivuze mwozoturondera akanya gakwiye n'uwo nyene n'uwo muhinyanyutse tukazoganira neza kuri urya rwandiko no kubijanye n'amasezerano y'Arusha. Ndumva ko atatomokewe kandi n'uburenganzira bwe kudatokegwa, ashobora kudatomokerwa ku bushake bwiwe kunibigirankana cyangwa akaba atararonka umuco ukwiye. Jewe ndiyemeje kuzowumuha kuko ibyo avuga ngo binyegezwemwo je simbona ibyo nonyegeza ntabyo nabari ko nkirondera ubu. Yenda yego urakoze cyane. Tasiano nawe tugukengurukire ku kanya wafashe ugashaka kwitaba kino kiganiro. Wumvise yuko Bwana Leonce avuga yuko yiteguriye kuzogira ico aguhaye nk'umuco, nimba arimwo rimwe kabiri gatatu gashobora kuba katatahuritse neza yuko ashobora umuco ukwiye ugatahukirwa. Murakoze cyane no mushimira cyane mu wahare wose mu bisanzwe abantu kuganira niyo demokrasi ni naho buriya haba kunguka no kungurana ndetse bigafasha na benshi bagenda bakurikirana ibinabiriya. Kandi noneho naravye ibiganiro nk'ibi byarakunda kubaho ku kera ku ntwaro ya bose ndavyibuka aho bakunda kugira ibiganiro byo kuza barahana n'abandi kugira ngo bahigemo ikintu. Rero nk'ibiganiro nk'ibi ni byiza. Hama rero kuri uyo mwanya muzoba mudukenereye ko muzobitumenyesha kugira ngo dushe kwitaba hama tuganire kuri izo ngingo ashoboye kuvuga yuko agiye gutegura neza kugira ngo tuganire mu kiganiro cikwije. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Twibaza yuko bishobora no kuba nibindi bishobora kuba bitandukanye n'ivyo kuko ibibazo biri mu gihugu sibike. Turacakeneye abahinga, abanyepolitike, abantu batandukanye bashaka kugira ico babishikirije ko. Twe muri Radio Réveil yagukira ishamwe RENAPE-BURUNDI turiteguye kuzokwama tubaha ijambo. Dushimire vyimva mutima abo bose bashoboye gukurikirana kino kiganiro kuva mu ntango kugera no mu mpera zaco. Tubibutse yuko muri kino kiganiro twari kumwe na Bwana Leonce Ngendakumana yahoze aserukira inama nshingamateka y'u Burundi, akaba ari no mu bagiye gusinya mu masezerano ya Arusha yasinyiwe ku igenekezo rya 20 ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2022. Leonce Ngendakumana akaba asanzwe kandi ari n'umunywanyi umugambwe Frodedu. Nayo ku rundi ruhande twe dufise umusesanguzi Tasiano Nduwimana, umusanzu mumenyere mu biganiro dukunda gutunganya, akaba ari mu gihugu ca Australia. Wararemesheje kino kiganiro akaba ari Prophet de Munezero ku bwa RENAPE-BURUNDI. Abarundi mwese muherereye mu mpande zine z'isi tubipfurize kubandanya mugira umuhingamo mwiza n'igitondo ciza bivanye naho muherereye. Nayo ufise ico uterera canke ubaza canke ukaba wifuza kwitabira ibiganiro bene ibi urashobora kutwandikira kuri address email yacu renape-burundi@gmail.com canke mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri WhatsApp agasaraba ko guteranya 254 79 150 64 30. Uhoraho Imana ibandanye kubazigama. Murakoze. Twakumiriwe mu kazi ka leta no mu mashuri, twabayeho mu bukene no mu kagaye, kutwitaba menja mu kutujarira, mana dusenga ukureko ico ceri c'ubumenja, dukureko iceri c'akarandaranda, imfuvyi n'abapfakazi ntitwagararije ntitwahemukiye
umwami n'ingoma nta mategeko nta miziro twarenzeko kutwitaba menja mu kutujarira barundi mwese kureko ico ceri c'ubumenja dukureko iceri c'akarandaranda kuba imfuvyi n'ubushinyazi gashikura n'ugutuna bugatondera kuba umupfakazi n'ugukenyera zikaguma n'ukuba umugore mugabo twemeye byinshi mugabo ubumenja tuzohemuka buhenutse cha Rastafari dukureko ico ceri c'ubumenja dukureko iceri c'akaranda